iyi ni inkuru nziza cyane, ni inkuru tarakoze amaguru hasi. Reka ndanabaramutse bakozi mudukurikira. Mu mazi iminsi mwumva bavuga ngo hariho abarundi kazi bagomba kuja mu bihugu vy'Abarabu guca amafaranga, abandi bakavuga ati se none hariho n'abahungu bagenda mu bihugu vy'Abarabu. Ndazi nawe wavyibaza ukagomba kumenya nimba koko abahungu nabo bagenda guca amafaranga mu bihugu vy'Abarabu, muri Saudi Arabia, Omania, kugenda Qatar canke za Kuwait. Uyu munsi rero ndabazaniye inkuru nziza cyane. Ni inkuru yarerindiriwe n'abantu benshi, ni inkuru yari imaze iminsi myinshi icana ku mbuga ngurukana bumenyi, bamwe bakibaza, bamwe bakabesha, bamwe bagira montage, ariko ndakuzaniye inkuru y'ukuri nkwereka kuri. Hamwe n'ivyo rero reka tubanze tubumvishe ivyishimo vyaranga ababigeme igihe bari bamaze kugera mu kirere bari mu ndege neza berekeza muri Saudi Arabia. Kuyu munsi igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 hari neza isaha inyuma y'isaha 9 z'umutaga amasaha yo ngahi Burundi niho umukuru w'igihugu atawe igitambara cyari gikingiriye ahera, niko novuga. Bimwe vyari birindiriye abantu benshi yuko hazogera wa umunsi uko abarundi bahaguruka bakagenda mu bihugu vy'Abarabu. Reka ndabibutse yuko uwo mugambi warumaze igihe kinini cyane gose. Abarundi kazi ba mbere mu mice ibiri bamaze kuva hasi. Nkuko mubibona, hari abambaye umwambaro w'icatsi kibisi, hari abambaye umwambaro atari w'icatsi kibisi ariko ubu w'icatsi kibisi ukongera ugasa umupira w'icatsi kibisi ni jipo y'igitenge. Hakaba n'abandi mubona bambaye impuzu za jaune zikongera zikaba n'amajipo canke amapataro yirabura. Aba rero ni abarundi kazi bitandiye imyitandiro yera batandukanye. Reka ndanabwire ko by the way harimwo n'abahungu ariko bake nkuko mubona hariya hirya nabo bamaze guhaguruka bakerekeza mu bihugu vy'Abarabu. Ni ca kibazo rero maze imisi mumbaza ate none abahungu nabo baragenda mu bihugu vy'Abarabu. Aha ni inbox beshi babaza ate muradutohoreza twumve natwe aya mahirwe aronka abakobwa bakama igihugu vy'Abarabu guca amafaranga, ariko twebwe ntugenda. Ati none byo babiri mwo koko natwe abahungu twagenda guca amafaranga mu bihugu vy'Abarabu canke nta birimo? Niyo gituma ndakuzaniye amakuru yose kugira ngo bimenye. Haraheze umwaka urenga inama nshinga amateka yemeje yuko abarundi n'abarundi kazi baza guca amafaranga mu bihugu vya Saudi Arabia canke Oman ya Qatar. Ni nyuma y'igihe abarundi bagenda ari benshi mu bihugu vy'Abarabu mu kinyegero bigakorwamwo ubusuma bwishi, abarundi ugasanga mbere n'abapfirayo abicwa mu buryo butunguranye ntibashobora gukurikirwa neza bivanye no kubavuga ko bagiye mu manyanga. Uyu munsi rero nihagarara ngaha nyene nibaze ko zamfu tutazongera kuzumva, kuko leta yacu ntizovuga ngo bagiye mu manyanga, ngo bagiye mu kinyegero, kubera ubu barungitswe na leta y'u Burundi, barungitswe na guverinema, ni barungitse kurondera ubuzima. Iki ni ikintu ciza cyane gose, ni ikintu umurundi wese yaba uri mu Burundi canke hanze abwirizwa kwishimira. Tugiye kuronka amafaranga y'agaciro. Kabiri, tugiye kwikenura. Akarusho nuko uzosanga zamfu zigabanutse. Ibi vyaridogewe n'abarundi kazi atari bake mu nyigisho bamaze mu gihe bavuga bati nubwo dukora inyigisho biraboneka yuko ikintu cyo gushira inguvu nyinshi ku kuntu tuzokingirwa ntaco bavuga. Ibi rero tuzobimenya ko bamaze kugenda, nibagerayo bariko barakora tuzoza tubaha amakuru ngaha ku masheni yacu atandukanye. Kuba dukurika kuri Facebook Daniel Mugisha muzoza mubona amakuru. Abadashobora kuja kuri YouTube, ngahano kuri YouTube Senere Inyankamugayo, murashobora kugenda kuri Facebook page mukaraba Daniel Mugisha. Turakunda gucishaho inkuru z'abarundi kazi mu bihugu vya Saudi Arabia, Oman ya Qatar, Kuwait n'ahandi. Ngaha uzoronka amakuru yose. Turabaha amakuru y'abagiye n'abazogenda, abagize ivyago n'abagize umugisha. Izo nkuru turazibaha 5 kuri 5. Ati none hagiye gukurikira iki? Abahungu nabo bagiye kugenda. Umwe twavuganye mwaya mashira hamwe menshi ariko arigisha abarundi kazi kuja gukora amafaranga mu bihugu vy'Abarabu, batubwiye yuko abahungu bakira bake cyane, mugabo ko hariho inzira amahirwe ku bahungu bazi kunyonga imodokari. Abahungu bazi kunyonga ziya modoka, amakamyo canke imodoka zisanzwe zo hasi, barafise amahirwe cyane
kuko usivye aba bashobora kuronka amahirwe bakagenda kunyongeza imodokari, abandi ni bamwe usanga baja gukora muri yama firm yorowemo impene, inka, intama. Murumva yuko uzi kugiye kurondera ubuzima bw'ahantu hasa neza kandi hanze kuja gukora ibintu nk'ivyo, kenshi benshi ntibavyishimira. Ego n'amafaranga y'agaciro mugabo benshi ntibavyishimira. Niyo mpamvu rero abantu baje gukora mu mafame nkaya usanga mu by'ukuri batavyishimira. Ego hari abagenda mugabo uvuye nk'ibujumbura wari ufise akazi keza, wari nk'umushoferi ukaza gukora ibintu nk'ibi, benshi ntibavyishimira. Nuko rero amahigwe ku bahungu nayo ni mu misi iza, ntimurambirwe kandi ntimuje kure, tuzobaha amakuru yose. Inyuma y'igihe rero ibi bintu bitanguye bitanguye byo kwigisha abantu baje mu by'Abarabu, abantu atari bake barashinze amashira hamwe afasha kwigisha abakenyezi. Byaratumye amapasiporo abura, ariko nabamenyesha yuko ubu amapasiporo aboneka, nubwo atari cyane mugabo si nko mu misi heze. Amapasiporo yose yahabwa aya mashira hamwe agomba kuzotwara abantu mu by'Abarabu, kuko bayagura ngo amafaranga menshi kandi bakayagura mu kinyegero. Ibi rero byarateye uruhagarara, ariko iciza nuko bamwe batangiye kugenda. Hari abakenyezi twabahaye ngaha banyazwa amapasiporo yabo, bayanyagwa nabo bari mu mugambi wo kugenda mu by'Abarabu. Hari ingorane zabaye ku mabanki bivanye nuko hariho amashira hamwe amwe yegamiye ubutegetsi nk'ayarongowe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo y'Imakamba, yashaka yuko bugurura konte ku ruhande rwa leta, amafaranga bakoreye yose akinjira akazaza muri leta bakaba bubahembe. Ibi rero aba bakenyezi n'abarundi sinzi baravyiyamirije. Ibihugu by'Abarabu navyo vyanyakuntunga biravuga ati twebwe uko amategeko n'umugenzo wacu umeze, uwa biza kuya ni wahembwa, uwavunikiye aya mafaranga ni babwirizwa kuyahemba. Niko kumvikana yuko hari ivyo bazosabwa bazotanga ko bagiye byaba amatax n'amakori mugabo amakonte akugurwa ku mazina yabo. Nuko rero bana barundi kazi bacibugurura amakonte yabo ku mazina yabo, gushikisa ivyo tuzi nuko buguriye amakonte ku mazina yabo, barahaguruka ni neza berekeje rero mu gihugu ca Saudi Arabia aho bagiye gukorera amafaranga. Ni kwituru ya mbere ejo mwijoro twaberetse amavideo bahagurutse. Uyu munsi tuberetse video yindi bagiye ni micibiri yambaye n'impuzu zitandukanye. Ibi nibaza ariko mubibona kuba dukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook, mwabonye twashiriye ko akavideo n'ukuri keza cyane aho Abarabu baririmbiye indirimbo abarundi kazi bagiye gukorayo, babaha welcome, babaha karibu, baririmba ati turakunda Burundi, turashimiye Sena y'u Burundi yashoboye gusinya no kuturungikira abakozi. Abatarakabona mugende kukaraba hariya maraza kukabona. Na karirimbo keza cyane kumva umwarabu aririmbira Burundi, aririmbira umwirabure, amuha welcome, amuha kaze, amuha karibu, ni ibintu by'agaciro cyane. So nuko rero ntabatindiye, hari abantu mwipfuza kwiyandikisha namwe ngo muze guca amafaranga mu bihugu by'Abarabu. Hari abantu mwipfuza kurondera pasiporo kugira ngo namwe mugende gukora akazi mu bihugu vya Kuwait, Saudi Arabia, Oman ya Qatar, hariya za Dubai. Namwe nagomba ndabahe agakuru keza ku bantu mukeneye kwiyandikisha. Hari inimero sino itanga public ngaha ntabisavye abo yega, ariko hariho inzira nyinshi twamadu postinga ku page nababwiye tubereka abantu bagomba kujayo ca aho boca. We wogenda ukiyandikisha kwishirahamwe rero ryose wobuza aho riri. Ibi bintu nta busuma burimo, gusa uzogusaba amafaranga ntuzo yatange kubera ko barabakeneye, kandi abakeneye ni benshi babarungikayo. No kuvuga kubera akarusho baronka ntibashobora kubagisha. We ntibaza gusaba amafaranga, uzogusaba amafaranga ntuzo yamuhe, kuko cyangombwa pasiporo bazitangira ubusa. Natwe icyo tubemereye tuzobaha nimero mucako mu guhamagara muja kwiyandikisha kugira ngo mugende guca amafaranga. Abari mu gisagara cya Bujumbura canka abari za Cibitoke, za Muramvya, Ngozi, Bururi, Makamba, abari igihugu cyose tuzobahereza inimero. Tuzokwisunga rimwe na rimwe aho muherereye mu kuzibaha, mugabo tugiye kubanza kuzisaba, dusabe n'uruhusha rwo kugira ngo tuzibarose. Nuko rero reka ndabashimire, nipfuriza abarundi n'abarundi kazi kugira amahigwe
baze beregwe n'ukuri baze bagira umugisha. Murabona ko bisi nziza cyane bagiyemo, bisi nziza cyane ya association ibajana, hakaba hari hano murabona inyambaro bambaye zose n'ukuri n'ibintu bibereye ijisho cyane, kuko ibi bintu ntitwara kubibona mu Burundi. Twara tubona batuzanira abapfuye, batubwira abamerewe nabi, ariko uyu munsi ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bibereye ijisho. Nuko rero reka ndagushimire, ndagukengurukire wewe wafasha akanya kawe ugashobora kubana natwe mu aya makuru atandukanye. Ndanagusaba ko wo dusigira commentaire y'icifuzo cawe nawe ngaha hepfo y'iyi nkuru, hanyuma tukaza kuyiguhereza imeze neza twamaze gutohoza ko muri kibazo ufise nta ukizi, nimba gifise rero kitubaze turaza kugitunga. Mu kurangiza nkuko mwabinsavye ndongera kwivuga, nitwa Daniel Mugisha ku mbuga zose, niyo mazina nkoresha. Imana yo mwijuru ibane namwe.